bakunzi ba Shalom TV turabaramukije abariko baradukurikirana nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na Irakoze. Hanyuma tufite ubutumire nkuko bisanzwe, murabizi ko ibitari bike twamadose ubutumire kandi ko twamadose ibiyago tuyaga bifasha imitima yanyu. Rero twagomba tumuhe kaze atwidondore imbere yo kwinjira mu byo nido y'ikiganiro. Kaze mutumire. Urakoze cyane Olivier. Ku mazina ni Edi inkuru nziza. Uraza kwivyo bikwiye? Ndi umukristo. Nibaza ko bikwiye. Edi inkuru nziza akaba ari umukristo. Aho kantu hereje ko karakomeye cyane. Edi umunyene Wopfa Woja. Umunyene Wopfa nibaza ntakekeranya nucanja guhura n'umwami wanje yitwa Yesu Kristo. Wow. Ubunyene Wopfa urija guhura n'umwami wawe. Ubunyene Kubera ikigayide. Kimwe gusa kibinyemeza. Nuko ijambo ry'Imana rimbwira muri Yohana 14 yuko yavuze atagiye kudutegurira ahari kugira natwe abo tuzoba. Kandi ijambo rikambwira muri Yohana 12 ati abamwizeye bose nanje ndimo. Yabaye ubasho gucika abana b'Imana. Hanyuma acaduha Mpwemu yera nk'ingwate. Rero niyaza kudutora azotora nyine abo bafise Mpwemu yera kuko nibo bazomwumva. Kandi Mpwemu yera niba afise ubwo bushobozi yo capacity yo kukuduza ugasanga iyo Yesu ari. Abamwizeye bose nanje ndimwo. Icyo kintu kiraryoshye cyane. Uwo mwami birumvikana ko bamwizeye. Wotubwira mu ncamake aho yagusanze umwami mwahuriye mu isengero yagusanze kuko urabizi ko abantu bahurira na Kristo batandukanye, bamwe basanga bibereye mu mashengero bibaza ko bamufise mu gabiye kimwe Mpwemu yera kabumvisha ko uwo Yesu atarahura, abandi basanga hanze mu isi bari mu byabo uwo Yesu mwahuriye. Urakoze. Je Yesu yamye hari. Yamye hari ubundi mva muri famille y'abahereze nyene guhera kuri papa pastori sokuru yari umupastori. Yesu yamye hari muri famille twe. Yesu yamye hari. Ahubwo je nije nari perdi, nije naratakaye kuko sinamubona. Kuba yarahari mu buzima bwacu twaramumva, barashinga inahe, baramuvuga. Entreta nakuriye muri église. Kuriye muri église nkura numva ibintu by'Imana, ndamuririmba mu ndirimbo tumuhimbaza ariko hariyo relation personnelle, ubucuti ubundi umuntu ashobora kumumenya muga mutaramenya. Jewe yasanze nkuze nari muri mawitiyeme gutyo hariyo église imwe nyene yadutumira mu bintu twitwa fraternité. Aho niyo nanje nagiye kugira relation personnelle na Yesu. C'était en 2000 comme ça. Muri fraternité. Avuze ni komeye ati jewe no kuri vraiment aho nakuriye naho navukiye uwo Yesu yaravugwa vraiment yarahari ati mugabo jenje nari natakaye ubwanje. Ati mugabo umunsi umwe muri fraternité barabatumye hanyuma muhurirayo ufata decision yo kugirana ubushuti nawe. Aho nyene ndagomba tusa n'abahadugira niho hubake ikiganiro cacu uno munsi. Abatari bake ariko baratwumviriza hari abazosanga baragize iyo relation nk'iyo uriko uravuga, umwe barahuye na Kristo mu buryo butandukanye. Wewe wapreshije neza uti jewe n'umuntu yantumiye muri fraternité hanyuma duhuriraho n'Imana. Yamana ahora numva mugabo umunsi umwe Imana ingirira ubuntu bwo gufata decision yo kugira ubusabane personnel nayo. Iyo abantu bamaze gukizwa abatari bake baranezererwa ubwo buryohe bw'agakiza. Kuno bavuga ubwo buryohe bw'agakiza umuntu akabaho yumva nezerewe afise ivyizigiro ko azoja mu ijuru. Hanyuma ariko si benshi mu nyuma Imana isubirira kugirira, sinavuga ko atari Imana bagira ubuntu ngira nibo bivako. Nagomba kubaza wewe inyuma yo kumva kanovera kubwo buzima bushasha wari wakiriye, ni gute Imana yagufashije ako kanovera wakuye mu buzima bw'agakiza ukisanga uwo gasangiza abandi? Akanovera nakuye mu buzima bw'agakiza mu bisanzwe iyo umuntu akijijwe etape ikurikira nyene haraba transformation nkuko mu
Abaroma 12 kabira ivuga yuko tugira imitima misha duhindurwe nene mu vyumviro, ariko iyindi koti kurikirana uko ubibwira abandi. Hari igihe wanashima utabuzi na vyinshi, utabuzi n'ivyo uvuga, muga kameme bijuzi bikeye urashobora kubibwira uwundi, kuko niyo commission, niyo mission Yesu yatanze, avuga ati mugende mwigishe muvuge ubutumwa bwiza kandi mubwira abantu bose. Ufite nico kintu uti rero ngarukiye ku kibazo wambaje ati Imana yamfashije gute? Mu kumfasha nta kundi Imana ibikora, iguhuza n'abantu bakakubwira iryo jambo, bakakubwira amakuru y'ubwami bw'Imana, bakakubwira icyo gukora, ukavuga ati wow, none ko atavyonzi, bakanakwigisha n'ibindi bintu ubona avuga. Aho rero niho ushobora kubwira n'undi muntu, ukabwira undi muntu kubera uzi yuko urabifise ahantu wabyisomeye byanditse n'urukuri yadukiza, kuko deja n'ivyo dukora byose baratubwira neza, kandi nabiri bitubwira ko Mpwemu w'Imana iyo ni igikorwa ciwe, niwe yemeza uwo muntu. Twe igikorwa cyacu nico kuvuga. Rero umaze kumenya ko Mpwemu w'Imana mukorana, urabwira umuntu utarinze kuvuga ngo hava yemera canke hava yanga, ko uzi ko Mpwemu w'Imana niwe abiri inyuma. Ingene umuntu ahinduka ubwo rukundo yaronse ahawe n'abandi bantu, yumvise ubutumwa bwiza agahindukira akabwira abandi. Ni gute ubwo rukundo abantu bagaruka bagahindukira bakavuga bati ngira ngaragaza ubwo rukundo mu kuvuga ubutumwa, mu guhindukira nkabwira abataramenya umwami. Naho rero ngomba ko dusa n'abatego, wewe umaze gukizwa ahubwo nuko nashimye sipitanye na nihuta, wasanze ubuzima ugiye muri ubuzima butandukanye n'ubwo wahoramwo mbere yuko dushika kuri iyo ntambwe, aho umuntu yumva umenga ivyo bintu aronse, ivyo bintu abonye yo bisangiza abandi, umuntu aba yamaze kubonera difference cyangwa ubudasa bw'ubuzima yahorana. Wewe urafashe iyo ngingo, urumva ko ari mu muryango w'abantu bakirije aba basogokuru na bapapa n'abandi, urafashe iyo ngingo personnel, abonye itandukaniro, hari itandukaniro hagati y'ubuzima wari ubayemwo cyangwa basanze ari bwa buzima nyene bw'ubuzima, kuko imbere ko umuntu atambuka akakubivuga nuko aba yabonye ikintu cy'itandukaniro. Ufite kimwe nuvuga sigomba guhagarara cyane cyane ku byo umuntu yakora hanyuma arabiheba, hanyuma impinduka ukacubona uyirabira ngaho nyene. Ngomba kuvuga kuri eta canke aho umuntu yoba abarizwa canke eta singino bivuga mu Kirundi, state mu cyongo singino bivuga mugabo wari mu ruhande rw'abanyabyaha, ubikora ivyo biti vyaha, ubesha, wiba, ukagira ibiki byose, canke ivyo bintu ntiwanabikora, still ubwo muri mu ruhande rw'abanyabyaha, kuko hari umuntu umwe yitwa Adamu yisharije gukora ico cyaha mu kibanza cyawe. So rero igihe umuntu rero igihe jina kizwa yari jare uko kuntu uhinduye nature, uko kuntu uhinduye kamere, cyane cyane kamere niyo yabanje guhinduka, nkagira ugutahura yuko kamere niyo yahindutse. Cette fois-ci Imana yasangije kamere yawe, cette fois-ci Imana yasangije ubuzima bwawe, uko imeze niko nanje yakiringira, nacitse cyaremwe gishasha. Ubu sinkiri wa wundi edibazi, naho nagumye sa kujya nyene, nambaye ziga muzu nyene, naho natashe hajya nyene, nahora nkaja kwishuri nyene, nahora niga. Mugabo eta nari mu bwa mbere siyo nagarutsemo apre yo kumakira. Birumvikana cyane gose nature y'umuntu itegerezwa guhinduka. Ngiyo rero nature irahindutse, Imana yakugira ubwo buntu. Wavuze uti iyo umuntu agiye kuvuga, umuntu aravuga, Imana ikagushobozwa kuvuga, ariko kandi guhindura nuko Imana. Nibaza ko ubwo buzima bumaze kugushikiraho, umva umutima uguhatira kubwira ubutumwa umuntu canke abantu ivyo biramaze gushikira. Sikunshikira gusa ndumuvuga ubutumwa. Hari urukundo Imana yakunze abantu ituma irungika umwana wa Yesu Kristo. Ufite urwo rukundo nyene go rumpusa, nigo runsunika indani, nta eforo yiwaneshirano ya nukuruta. Urukundo nigo rwigaragaza biciye muri jewe, bigatuma ntashobora kwicara n'umuntu, ntashobora gufata imoto, ntashobora gufata taxi canke bajaji, nkashika iyonja uwo muntu ntarirasira kumubaza yuko yavutse bwa kabiri, ntarirasira kumubaza yuko ivy'ubuzima buhoraho abizi. Ashobora kuba azi Yesu, yaramubonye muri filime, yaramwumvise, warashima
mu Burundi jemba mu Burundi anteta ndi mu Burundi nyene muno mwanya abantu mu Burundi barasenga Imana barazi ibintu by'Imana barazi ibintu bya Yesu barabizi mugabo ni baki bafise relation ni baki bafise iyo assurance du salut bavuga ati je ndemezwa neza ko nakijijwe aje ko yontwara ni baki rero ni muri yo sense rero nagomba kuvuga ati uko ubwo rukundo ngene rwigaragaza muri jewe bituma uwo muntu nawe numva umenga ashobora kuko ntawuzi umunsi wiwe dushobora gutandukana akacagira atsida dushobora gutandukana akicwa n'umusonga nico gituma birivuga muri Timoteyo vuga Imana ivuga ngo ubugombe bwayo nishakwa n'umuntu numwe azorimbuka azotakara azopfa ngo ahere yifuza ko abantu bose bakizwa bagashika no kumenya ukuri kose rero nimba ari ubugombe bw'Imana mu kuvuga ubwo rukundo ruraduhata kubibwira abandi mbega igihe nagomba udufasha nyene iyo tubona abantu mashengero mu tuzitizo bitwa ko bakijijwe mugabo ubuzima canke uwo muriro wo kubwira ibya Yesu abandi atawuhari mu kaja mu isengero yarakijijwe n'ivyo hanyuma akaja mu ikora akaririmba canke akora ibindi bikorwa mugabo ubuzima bw'uko umuntu aradushinya no kuba abandi bantu bariko barapfa ariko barahona tukabona mu bantu ari bwinshi kubwawe biva ku kihoko gwiki hari ibintu bibiri bavuga canke ikamvuga icambere nuko umuntu ikimubuza kuvuga ubutumwa bwiza kubwira abandi icambere ntazi impamvu ubundi ikibazo kenshi umuntu aravuga ati nico kwishura ati kubera gukora ivyo bintu kuravuga kubera iki wovuga ubutumwa kubera iki woririmba kubera gukora ibi inyishu uza gutanga niyo yerekana motivation no ikintu kigusunika so rero abantu bwa mbere ntibazi impamvu bubwira ubutumwa abandi peut-être ivyo nivyo abapastori gusa ivyo abahora bahagarara imbere gusa ikindi ca kabiri nuko abantu ntitwigishwa ingene twobwira abandi ubutumwa bwiza ingene twozana abandi ugakiza ntitubyigishwa rero nico gituma eglise ishengero rya Kristo rigomba kwigishwa ingene babikora urabona Yesu yavuze ati nimugende mwigisha mugani yatubwiye ama strategy yatubwiye ati mutuca mugira gutya mugire gutya so ivyo rero turakwiye kuvyigishanya nk'abana b'Imana atushikiriye nico gituma Yesu yavuze ati genda mu mahanga umwese arafise amahanga yiwe uri umufootballer ayo n'amahanga yawe uri umudandaza n'amahanga yawe uri umupoliticien ayo n'amahanga yawe byo kugora wowe uri umutaxivero kuja kubwira umupoliticien ubutumwa bwiza mugaba taxivero byo korera kubabwira rero icambere nuko umuntu atazi impamvu yo bikora icakabe n'ukuntu atazi ivyo yovuga ivyo bintu birakunda kubloka rero abantu mu kuvuga ubutumwa bwiza no kubwira abandi nibaza ko ari byo bikuru noneho kubwira bwawe icambere cokogwa nuko abantu botahura urgence ni urgence kuko urgence umva ni ambulance mwazo ko ningene ambulance igenda nigenda bukebuke ikirazunguza kira kintu izunguje kira bako uwo muntu ni ndembe mugira abantu tutazotahura yuko abantu batarakira gakiza ni ndembe bagomba gupfa iyo ambulance niwe witwaye bashikanira ubwo butumwa bwiza vyihuta kuko kuri ba Petero ba Paulo bose bavuga ngo Yesu araje ntituzi umunsi Yesu azozira ariko ico nzi neza nakekiranye nuko uwo munsi uregereje gusumba uko vyari biri mu gihe cyawe umwanya wose ashobora kuza rero ikindi cya kabiri nuko ishengero ryigishwa ingene bevangeliza ingene bavuga ubutumwa ariko aho hantu ntibahatebe cyane kubera ngo utaramenya vyinshi bikuzibire canke bikubere intambamyi akarimbi ko kuvuga ubutumwa bwiza ivyo nyene umaze kumenya bikeye ivyo wobibwira uwundi Imana ikamwemeza kuko siwe wemeza umuntu ni Imana imwemeza mu mutima wiwe we icyo ukoranaga nukora igikorwa cyawe nico kuvuga ubutumwa bwiza bakoze cyane je nazwivuze neza byukuri ariko batwumviriza ngera murabyumva
ati iyo tugeze imbere y'abatarakizwa twe kumva ko ari chance ko ni chance barapfuye baragiye kandi baratujanye bamwe muri bo turavukana abandi n'abankre bacu abandi n'abatante bacu edi uhora utahura gute iyo kurabona iyi comfort abana b'Imana tuzitizo abantu bakijijwe baba barimo batekanye nibyo hariho uko kudatahura urgence mugabo mbega harimo no kudatahura ibyanditswe eske turasoma Bibiliya abantu basoma Bibiliya ngo babone ingene Yesu ibyo ntiyabitebako bavuze ngo ni la grande commission niko abizi bya Bibiliya la grande commission niyo mission ya mbere number 1 eske ntiharimo uko kudateba muri Bibiliya ngo tubone aho umutima wa Yesu uterera n'ivyo yatugiye gukora icyo uvuze nico niyo ishaho abantu burya abakristo ntibasoma abakristo ntibasenga simvuze ko gusenga atarabasenga n'abasoma atarabasoma mugabo burya Yesu ntiyaje kugira ngo ugire mariage kuko Yesu ataraza ari abagira mariage Yesu ntiyaje kugira ngo uronke umuduga kuko moye de déplacement zari zihari nico gihe ataraza ntiyaje kugira ngo uronke inzu ari bari bafise ibizu binini so icyari cyamuzanye nuko akiza uyu yari Naratakaye nuko atanga ubuzima umuntu asubirana ubuzima bw'Imana muri we nuko umuntu asubira kuduhuza n'Imana urumva ivyo nyene nico cyari cyaramuzanye rero abantu tuca tuguma mu bintu biri secondaire ibintu byo hasi tukibagirwa umviriza Bibiliya ivuga ngo ubugombe bw'Imana ni ukuvuga iby'Imana ishaka nishaka ko n'umuntu numwe azoja mu muriro cyanibaza ko hariyo n'igihe Imana Mpwemu yera akagusobanurira neza urashaka kubisoma nore siri blanc mugabo kumva nta urgence irimo nta kintu kigupusa cyangwa ati sinzi no kuvuga kwanza no kuvuga ibiki jewe peut-être n'ingeso zawe ntizirahinduka cyane bigatuma uvuga ati no genda kuvuga baca bambwira ati banza nawe wibwire ivyo byose bikakuzibira ako nagomba ndakubwire yuko mu gihe abakristo tujuru ngumva ngaruka kwigishwa abakozi b'Imana ntiturambigwe ntituruhe nawe wotumira abantu wigisha muri eglise hakaza batatu nturuhe gumubisubiramo gushika abantu babitahuye nakoze cyane yose bwaye siguro nziza utahura gute y'abakirisi tubwirana ko dukundana na kubera no musi w'abakundana mutuzitiza abantu bahana makado baragira 14 février abantu barasayanganye akababwirana ko bakundana bajuteme n'iki tusa utahura gute tubwirana amajambo hayo ko dukundana umugabo impande yacu hari abo tuvukana hari bene wacu ari abo tubana muri quartier bariko barafata inzira ijya mu muriro dutekanye nibaza ko ari ikibazo cyo gutahura toujours kuko ndibuka kera hari chorus bakunda kuririmba baragowe abanyavyaha banse kwihana ati bagira ivyo bagira byose bicaye ku muriro kandi iyo chorus twayitamba tukakubita ibisirimba ukibaza none urukura ryohego ko umunyavyaha yicaye ku muriro azopfa nico kikuryoheye kandi ukayitamba n'akayashuka kaza ariko nasanze no gutahura kutariko ahubwo watezwa kurira watezwa kubaririra mwene data senge wawe ntarakizwa abo muvukana mwe ntarakizwa umuryango munini nturakizwa iwanyu bajye babanye umvirize mu masengesho ukora nimba utabasengera urikunda Imana ishimwe ko yaduhaye ubumenyi ubu ikaduzana telefone ishobora kubwira ukanyumva telefone ya Android hari ahantu bita selfie bifotora bo bonyene c'est comme si tuko turakora ivyo nyene je narakijijwe birakwiye je nzoja mu ijuru abandi barimenya nabo bazokwigwariza ariko si Imana ishaka uko nyene nawe yakwihanganiye ukarinda ugakizwa ibaziyo yazo utarakizwa nawe ntumva ko wabutakaye nawe numva umenga yoba ariyo cry mu mutima wawe yoba ariyo amasengesho urira amasengesho usemukarira menshi ntiwarukiye kurizwa n'ibintu warukiye kurizwa nabo batarakizwa biwanyu basabi wanyu basi ndakorohereza abi wanyu gusa kuko mu gihe utorizwa n'abandi
utorizwa n'abiwanyu sinzi ko urizwa n'abo hanze basi uririra biwanyu cyane kuko umenye yuko Bibiri ivuga ngo Imana y'iyi si Satani yarabahumye amaso ntibabone ubwiza bw'Imana sibo nabo nyine hari igitambara kibapfutse amaso icyo rero utanabasengeye hari igihe bifira uko nyine cyane turabishimiye kurubuza amajambo akomeye cyane umutekano turimo gahengwe turimo comfort turimo hari abantu bariko barahona twibaza ko by'ukuri harimo gufunga amaso n'umwasi ariko bakoze kubwaya amajambo nagomba kubaza Edi nibaza ko Imana imaze kugira umuntu banavuze ko n'umuvuga butumwa mbega nihe sentiment urugira yego nihe sentiment urugira cyangwa ukora wiyumva gute ibyo utuwe bwiza umuntu akabwumva akabwakira akizera Yesu wow nimba utarabwira umuntu ubutumwa bwiza akizera hari umunezero utarumva ibaza Bibiri ivuga ngo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru haba umunsi mukuru ubwa mbere nk'ibigira narumva igitangaza kirabaye wanashima kuvuka ubwa kabiri cyangwa gukizwa ni igitangaza gisumba gukira sida ni igitangaza gisumba gukira indwara iyo ari yo yose kuko iyo ndwara woyikira ukazoja mu muriro ariko gukizwa cyangwa kuvuka ubwa kabiri ni igitangaza kiguhaye rero cette fois passeport yo kuzoja mu ijuru igihe umaze kubikora rimwe ukumva uwo munezero uca wifuza gushaka kumva uwo munezero kenshi nukuri sinababeshi ukazobwira umuntu mukabona Imana iramwemeje arizeye arakiriya gakiza bizoguha kandi courage bizoguha kandi umwete wo gushaka kuvuga ati reka de peuple enfer ngabanya abantu bakabaja mu muriro nuzuza abantu bakabaja mu ijuru ico kizogutera umunezero kandi Daniel yavuze ati abatoshikana benshi kugoroka bazokwakaka nk'inyenyeri murakoze cyane je nibaza ko yamba Bibiri ivuga ko iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru ari umunezero udasanzwe mu ijuru umunezero ukabuzi ko mufatanije n'abo bantu ari weje gushira mu kuboko kugira ngo ico kintu gikorwe cyo kuzuduke guhaguruka nagomba kubaza ubona gute iyo uriko uraraba iyi myitwarariko y'ubuzima kino gihe hari imvugo bakunda kuvuga ngo ubuzima bwarazinze ubona twagombye kuvuga ko kubaho bisaba kwiruka cyane kandi n'ibyo c'est la réalité ko bisaba kwiruka cyane bisaba gukora cyane bamwe n'abandi baba bafise ariko barondera ubuzi abandi kumbure baba bafise imiryango bariko biruka barondera abana n'iki hanyuma uwo mwitwarariko ukanyoha cya kintu ko turavuga cyo usanga umuntu yandikije umutima we akitwara kubw'ubwami icyo kintu kibaza gute mbega iyo mwitwarariko y'aho no bugingo uri mu bituma umuntu takara kibagira icyo yari akwiye gukurikira navyo nyine nivyo urabona isi turimo hari abafise imiryango n'udafise umuryango mugari ahandi ashaka gushika ibyo byose birashobora gutwara umwanya nicyo gituma utarashinga n'urugo tanga urubikoro ama responsabilité atariyongera ko responsabilité ukukura niko ziyongera kandi je te jure ko ushobora no kubura umwanya ariko genda kubwira mu gihe cyose uzokwamana ivyiyumviro by'umurovyi uzokwamana ivyiyumviro vya evangelisation Mpwemu yera azokwama yiyaranja kuguha umushaha azokwama kuzanira umuntu ugomba gufasha no mu kazi ukora nicyo gituma navuze yuko si ngombwa tuje kujya kuba pastori oya ihanga ryawe cyangwa aho Imana yakubungitse ibaze nk'ubukora muri biro ukora umwanya wose mu gitondo utamwijoro none umva uzobwira abantu bangaye ubutumwa uzobwira bajya nyene ahantu hose ukora nimba uri mu isoko nimba ari he uzobwira bajya bakwegereye nibo utangura kubwira rero iki kintu cy'ubuzima buzimvye cyangwa ubuzima bugoye ibi byose Imana yari ibizi hane dusize kandi yari ibizi yuko nivyo yadutumye gukora yadutumye izi yuko izo kiduha mu yera dufashe nico gituma ndakubwiye mwene data nimba udashobora kubikora kuya kuba pastor abikora imisi yose ihe basi isaha imwe mu ndu yose isaha imwe ntibizo kunanira tuka basi ihe 30 minutes cyane ihe 15 minutes ku munsi
15 minutes ku munsi. Imana irazi ko uri busy na kaya kazi, irazi ko uri busy ukora rondera ibintu biri mugani wafatana 20 minutes par semaine basi. Ndiko ngerageza korohereza n'abantu kugira ngo umuntu ntagire icitwazo ati je naraguze umwanya oya ntibigeze ubura umwanya, ikintu cyose ukirondera umwanya baboneka numva nubafasha bike. Urakoze cyane, turashimye cyane kuri akamu kawe. Mu by'ukuri nibaza ko atampamvu akazi ntaki cyatuma umuntu afata yara grand commission akacisha mu murongo ubatse yabiruke n'ibyanje cyane ko Bibiliya ifise Ingene yavuze abantu bafite umutima wo kwitwara ku butumwa bwiza, kugira yavuze ati Daniel yavuze ngo abashikanye Yesu ngo kabaza kwa kanini. Hari ikindi cyo tumatangiye kubaza nti Yesu nawe yewe urumva wewe n'umuntu yagutumiye ahantu hari mufatira y'ingingo mugabo n'umuntu yagutumiye je n'umuntu yantumiye urumva nawe nyene yakoze evangelisation naho rero nibaza ko twese ni uruhara rw'umuntu wese akigijwe, naho nibaza ko twese umuntu akwiye kwinga ati mbega ubutumwa nabumenye gute. Nyambara umuntu yahagurutse akantumira ahantu kubera ko udatumira abandi, nyambara umuntu yahagurutse akakubwira hanyuma ivyo akubwiye ukumva wo kwizera ikijambo ry'Imana yavuze kubera ko udahaguruka ngo uvuge ugere kumwe wagirirwa. Nibaza ko ari aho rero turagushimiye cyane umutima wa kino kiganiro wari uhagaze aho. Ingene tudakwiye kwicara ngo dutekane, twebwe twarumvise twarabwiwe hanyuma tugahinduka, Imana ikatubwira ngo tugahinduka. Ubwo tuza muri comfort tugatekana abandi ko barapfa ariko baja muri. Sinzi rero ko hariho akajambo kanyuma urangiriza ko mubwiye duce turangiza kino kiganiro ariko umutima wacu wari wugariye aho ko tudakwiye kwicara ngo tuje muri comfort kandi hari abariko barahona ko. Okay. Ni ikintu kimwe ngomba ndakubwire wowe kuranyumva cyangwa uzonyumva meme nawe. Nuko ivyo ukora byose ntibizokugeza mu ijuru. Ibikorwa byiza ukora byose nawe ugaburira abantu, nawe uja kuraba abantu mu bitaro, simvuze ko kuraba abantu mu bitaro ari bibi, simvuze no kugaburira abantu ko ari bibi, ariko mvuze ko ivyo bintu bidashobora kuguha agakiza. Agakiza tukaronka kubw'ubuntu, twakije kubw'ubuntu nubiciye mu kwizera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Yesaya niwe yavuze ati ninda azovyizera none. Yesaya 53 ninda azovyizera ivyo bintu Yesu yakora ku musaraba ko yakora bikorera jewe na wewe. Ninda azovyizera ko yakora acumitirwa twebwe, yakubitiwe, yajanjaguriwe icumuro vyacu. Ninda azovyizera. Ndashaka mwene data kuranyumva uvyizera ivyo bintu by'ukuri ko yariko arabikorera wewe nanje. Reka ndangirize kuri umurongo wo muri cete cya mbere cya Yohana 5:11 aho bavuga yuko Imana yashimye gufata ubugingo buhoraho ibushira mu mwana wa Yesu Kristo. Ikivuga ngo ufise uwo mwana, ufise Yesu niwe afise ubwo bugingo. Utamufise nta bugingo buhoraho afise. Hari imigwi ibiri ngaha ku isi, ndagomba ko ugomba wisitiwe uca ufata ingingo. Umugwi wa mbere saba jendi mu Burundi, saba Tutsi n'Abahutu, sabirabura n'abinzobe, sinabazungu n'abanyamerika. Umugumwe ufise Yesu, urafise ubwo buzima buhoraho, urafise agakiza. Uwundi mugwi nta Yesu ufise, nta buzima buhoraho bafise. Rero amahitamo nayawe, le choix t'appartient. Hitamo Yesu no munsi uronka ubuzima buhoraho. Hitamo Yesu uno munsi uronka ubuzima buhoraho. Maraheza gica.